Reka asubire ndabaha ikaze mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ishene yanyu ya Isange TV. Ishene ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezeho kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabahaye mwiriwe abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Reneteka n'umunezero ntangire byusura kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezeho kandi biba byakorewe amatohoza. Reka rombahe ikaze mu makuru yacu yo kuyisaha, amakuru abayiriwe avuga mu mihingo itandukanye, akaba rero ari amakuru yibanda mu bisata bitandukanye haba muri politiki, mu nkino, mu ndero, mw'iperereza, mu gateka kazina muntu, mu makungu yakuri ndetse n'andi makuru yose aba ariko aravugwa hirya no hino. Ndabahaye ikaze rero amakuru yacu yo kuri iyi saha, amakuru ahambaye, amakuru ashushe, amakuru bita cyane kuri ko biravugwa mu butegetsi bw'u Burundi, aho rero bombori yasubiye kwaduka mu bihangange biri mu butegetsi mu Burundi, aho rero umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ariko arashaka gutembagazwa nabo bafadikanyije kurongora, ariko abo bose bakaba barongowe na Honorable Agathon Rwasa bariko bariyamiriza ibiriko birakorwa ku ntwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Honorable Agathon Rwasa nta kindi azira cyangwa se nta kindi apfa na Perezida Evariste Ndayishimiye, amwagiriza ko yamwambuye umugambwe wiwe wa CNL kubera ko Rwasa yanze kugendera ku matwara ndetse no kugendera ku ngingo z'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD, akavuga ko nawe azokwishakira inzira yo gushika ku butegetsi. Honorable Agathon Rwasa murabyibuka neza ko yahoze arongoye umugambwe wa CNL, ariko bidatevye yaje kunyarwa uhabwa Nestor Ntantuye. Nestor Girkwishaka kuri ubu ngubu ni waramutswa uwo mugambwe, ariko abanyagihugu baridogana cyane cyane abahurikiye mu mugambwe CNL baridoga bakavuga ko Nestor Girkwishaka yamaze kubohera amaboko imugongo abagize umugwi cyangwa se uyu mugambwe wa CNL, bakamwagiriza ko atazi gufata ingingo ndetse ngo agendera no ku matwara ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umugambwe uri ku butegetsi. Honorable Agathon Rwasa yararwaniye urugamba rukomeye cyane mu gushaka kubohora igihugu. Murabizi neza ko yaranitoje mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2020, ariko amakuru aturuka ku rubuga avuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'akagwike bari bafatikanyije baciye bagira uruyeri mu kwiba amatora, birangira Rwasa atewabonye amajwi kandi ariwe yari yatsinze amatora. Mu gihe kandi Agathon Rwasa n'ubundi abandanya yiyamiriza ibikorwa n'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye, na cyane cyane muravyibuka mu minsi iheze mu kwezi kwa Ruheshi ubwo habaga amatora y'abashinga amateka ndetse n'ayabajenama b'amakomine. Makuru cyangwa se ibyatangajwe n'umugwiseni byifata kibanza byagaragaza ko umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD ari wo watsinze amatora ibice 100%, ndetse birangira utahukanye n'intebe zose zo mu nama nshinga amateka. Ariko ibintu bitavuzwe ko rumwe n'abadashigikiye ubutegetsi cyangwa se n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, umugambwe Iporona, umugambwe CNL, urunani Burundi bwa bose ndetse n'indi itandukanye n'abigenga bose bariyamirije ivyakozwe n'umugwi ujejwe amatora ndetse n'umugambwe uri ku butegetsi, bikavuga ko rero ayo atari amatora ahubwo ngo yoba yari amayeri cyangwa se ikinamico yariko irakinwa n'umugambwe uri ku butegetsi. Honorable Agathon Rwasa rero ntivyamunyuze, yaciye yiyamiriza ibyavuye mu matora y'abacinga amateka, akavuga ko rero Perezida Ndayishimiye nta kintu kizima ariko arashaka gushikana aho abanyagihugu uretse kubandanya ababoreza igufwa ndetse no kubabohera amaboko imugongo. Honorable Agathon Rwasa kandi atanga uturero dutandukanye, akavuga ko kuva intwaro ya Perezida Ndayishimiye yatangura mu mwaka wa 2020 ntaco urashikana ko abanyagihugu. Mu gihe kandi mu mwaka wa 2027 n'ubundi hitezwe amatora y'umukuru w'igihugu, ariko ku rubuga bikaba binuganurwa ko Perezida Ndayishimiye nawe ari mu bazokwitoza mu kiringo ca kabiri muri aya matora, nubwo atariko arahabwa amahirwe yo kuzatsinda amatora. Kuri ubu ngubu abariko barahabwa amahirwe harimo Honorable Agathon Rwasa, hakaza uyu nguwo wahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervas Ndirakobuca, ndetse ariko nananuganurwa n'umukuru w'igisirikare cy'u Burundi Prime Niyongabo, kare bashobora kuzokwitoza mu kibanza kandi ngumwe muri bo
haramutse bitoje ngo bashobora kuzotorwa muri ayo matora y'umukuru w'igihugu, mu gihe Perezida Ndayishimiye nawe ariko araca ku biti no ku mabuye akora ibishoboka byose kugira ngo yereke abanyagihugu ko ashaka kuzobashikana ku iterambere rirama. Ni mu gihe kandi yama ababesha cyangwa se abahenda babarira ko abarundi biteguriye imbona kazoza y'umwaka wa 2040-2060, ariko abanyagihugu bamaze kubona ko ari uruyeri Rwanda yishimiye kugira ngo azobone amajwi mu matora y'umwaka wa 2027 ari amatora y'umukuru w'igihugu. Abanyagihugu bagaruka ku bibazo bihanze abarundi na cyane cyane rero abahinga mu vya politiki ngaha mu karere k'ibiyaga binini, iyo bagarutse ku ntwaro ya Perezida Ndayishimiye bagaca baraba ibibazo bihanze abanyagihugu b'u Burundi. Igitoro cyarabaye umuzi wibuye, si ibi byonyine, amahera mvamakungu nuko ubukene bwibonekeza, ibiciro biduga ku masoko, emwe no kwiyunguruza birazimbye. Kuri ubu ngubu rero ivyo byose byaciye biba ibibazo ku banyagihugu b'u Burundi. Mu gihe kandi Evariste Ndayishimiye wewe yidoga avuga ko ngo adashonje cyangwa se ngo adakenye, we ngo afise ivyo yitungisha, harimo ngo nk'ivyo yimbura mu burimyi bwiwe. Ibyo byose rero ngo bigaca bituma atabasha gutekereza ko abanyagihugu bashonje, ngo kandi ivyo ntawo bimubaza. Perezida Ndayishimiye mu minsi iheze ubwo yari arimo aratanga ikiganiro n'abamenye mu banyagihugu nyene, ubwo yari ariko arashikiriza aburamatari wa Bujumbura, murabyibuka ko yavuze amajambo ateye ubwoba, avuga ko ngo abanyagihugu b'u Burundi ngo bogabanya kubaka amazu mu mugwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura kubera ko ngo ari uruhombo rukomeye ku banyagihugu. Ariko abahinga mu vya politiki baciye bavuga ko kubera ko Evariste Ndayishimiye yifisiye amazu menshi ngaha mu mugwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura, ngo ubwo biramushabuze cyane kubera ko ngo amahera akotesha inzu ziwe ngo abona ko ari makeyi, kandi abanyagihugu bobo batabona nayo kuriha ayo makeyi abavuga. Mbere kandi murabizi neza ko Perezida Ndayishimiye ari mu banyagihugu, ari mu bakuru b'ibihugu bakoresha amahera menshi mu kwezi. Murabizi ko buri munsi mu rugo iwiwe basumisha imiliyoni 3 z'amafaranga y'amarundi. Abanyagihugu rero ndetse bakidoga bavuga ko ibi byose bishavuje abanyagihugu, ndetse n'ayo mahera yakagombye gufasha mu guterera mu iterambere ry'igihugu. Kuri ubu rero vyahanyanyuwe, ibintu byakomeye cyane ngaha mu Burundi, mu mugwa mukuru wa politiki Gitega. Kudeta ya Mose Gervas Ndirakobuca, Honorable Agathon Rwasa ndetse n'abandi bategetsi bakomeye bose bahagurutse bariko barashaka kwiyamiriza intwaro ya Perezida Ndayishimiye, baramukura vyanka bikunze, na cyane cyane ko ngo babona ko yamaze kubabuhera amaboko imugongo. Kuri ubu ngubu rero imyiyamirizo yo gutembagaza ubutegetsi bwa Ndayishimiye ikaba yatanguye, kandi ngo batamushaka ku butegetsi kubera ko ngo yamaze kuboreza abanyagihugu gufa, ndetse bakanidoga bavuga ko ngo kuri ubu ngubu babohewe amaboko imugongo n'intwaro ya Ndayishimiye nyine, ndetse nabo bafadikanyije kurongora ngaha mu Burundi. Naho mu yandi makuru kandi tunyarukiye ku biriko biravugwa mu Burundi, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari kumwe ndetse n'umushikiranganje wa mbere wa leta ya Tanzania bahejeje kugurura icese ibikorwa by'ibarabara ry'indarayi muri komine Musongati y'intara ya Burunga. Muri ivyo bikorwa kandi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashize ibuye rya mbere kuri izo nyubako, maze ari kumwe n'umushikiranganje wa mbere wa Tanzania baciye bagendura ahubatswe ibikorwa by'intango, aho imetero 50 arizo zari zimaze kubakwa. Makame Malawa, umushikiranganje wa Tanzania ajejwe iby'ubutare n'agataka, ari nawe ndetse arongoye uwo mugwi uriko urubaka iryo barabara, yabanje kwereka abashitsi ndetse no kubasigurira uko ibikorwa bitegekanijwe. Akaba kandi yashikirije ko iryo barabara rizoba rifise ibituro 5, nayo ku ruhande rw'u Burundi akazoba ari ibituro 3 nk'uko yabishikirije. Umushikiranganje wa mbere Nestor Ntawuntuye yashikirije kuri uyu wa 14 Nyandagaro y'umwaka i Bujumbura, aho yariko yishura ku bibazo abarongoye amashirahamwe ya Parseme ndetse na Orikomo bari bashikirije mu kiyago c'uko ubutunzi bwo kwiyongera
catunganijwe ni banki nkuru y'igihugu BRB. Nayo ku bibazo cuko abarimyi b'ikawa batararonswa agahembo kabo cabajijwe na Faustin Ndikumana, umushikiranganje w'ikiga ca leta Alain Ndikumana, we yishuye ngo ko bariko baragerageza kugira umurimyi aronke agahembo kamubereye. Kandi yibutsa ko bariko ngo basubiramwo gutunganya neza intonde z'abarimyi ngo hisunzwe ubuhinga bwa none kugira ngo igiciro cavuye ku mafaranga 1,600 kikaja ku mafaranga 2,800 aronka umurimyi y'ukuri. Amafaranga yabo ngo ari kuri konte, hasigaye ko ngo bigaragara ko urutonde ruhuriranye n'ay'abarimyi ngo bikawa maze ngo baroswe agahembo kabo. Naho ku kibazo ca Gabriel Rufyiri abaza ngo ryari bazova mu majambo bakaja mu bikorwa, umushikiranganje Alain Ndikumana yishura ko ibikorwa ari byo barimwo. Yibutsa kandi ko ngo hatoza haravugwa amajambo kugira ngo abayakoresha baronke ababakurikirana, ariko ngo bakore bavugana ukuri. Dunyarukiye kandi mw'ibohero rya Rumonge imyidogo ikomeye ku muyobozi w'ibohero rikuru rya Rumonge. Twaheruka kubaha amakuru y'ingene umuyobozi w'ibohero rikuru rya Mpimba Frederic Niyubahwe aherutse guhana abaserukira abanyororo bahora babakandamiza mu kubaha amahera y'umurengera. Frederic Niyubahwe yarabaye akarorero, arashimwa na benshi ngaha mu Burundi ndetse no mu makungu. Mw'ibohero rikuru rya Rumonge ho siko bimeze. Havugwayo umuyobozi w'ibohero Pascal Manirakiza yoba ngo yahinduye ibohero isoko ryiwe adandarizamwo ibinyobwa ku biciro by'umurengera. Anavuga ko ngo hari amahera atozwa abanyororo aciye ku kagwi n'abajejwe umutekano cyangwa se sekirite muri iryo bohero. Ubu ni bumwe mu butumwa duherutse kuronka buvuye ku bakozi ba prison Rumonge. Amahoro, abanyororo bo muri prison Rumonge barahanzwe n'ibibazo byinshi. Kimwe mu bibazo bibahanze ni ikibazo c'amazi, ayo arakunze kubura cane. Barahanzwe kandi n'umuyobozi w'ibohero Pascal Manirakiza asa n'uwahinduye ibohero nk'isoko yiwe. Aragenda akarangura bita fungusi mw'isoko ya Rumonge, aho ikarato ayigura 42 by'amarundi agaca ayigurisha 52 by'amarundi mw'ibohero. Kundwi arinjiza amafaranga arinjiza amakarato arenga 600 ya afungu mw'ibohero. Muca mwumva ko rero kundwi yinjiza ayarenga imiliyoni 6 z'amarundi nk'inyungu yiwe akuye mu nyororo yigorewe. Umuyobozi w'ibohero wenyene afise akabare mw'ibohero, aho ikiyeri yahora akigurisha 600 by'amarundi imbere yuko haza ibiciro bishasha. Amoseri akayigurisha 8,000 by'amafaranga y'amarundi. Ivyo byose abikorana n'uwitwa Salima ajejwe sekirite mu banyororo. Uyu Salima yakuwe mw'ibohero rya Gitega yagirizwa ko ngo yashatse kwica umunyororo, ashitse mu Rumonge aca ahabwa guserukira abandi banyororo. Uyu muyobozi w'ibohero asanzwe akorana na Salima nyene mu gutoza 5,000 by'amarundi buri kwezi ku munyororo wese yoba afise agatelefone ko kuvugisha uwo munyororo uwo mu muryango wiwe. Aha rero ntituvuze amagorwa abanyororo bagwaye bagira. Ntabemerewe kuja kwivuza, arabatuka akabagotsa ngo nibashake bapfe. Ibohero rya Rumonge rishobora kuba ari irya mbere rifise abanyororo benshi bagendera kuri bekiye. Ubumuga burabarembeje abanyororo kubera batavurwa neza. Ibintu uyu muyobozi akorera abanyororo ni akamaramaza, arakwiriye kwihanura. Ntivyumvikana ingene akeneye gukandamiza no gutungira ku banyororo bigorewe. Twebwe nk'abakozi dukorana nawe turifuza ko hobaho audite, hakaza umugwi ujejwe uvuye hejuru ugasuzuma ibikorwa by'uwo muyobozi. Turifuza kandi ko ubutumwa bwacu bushikira ubushikiranganji
umushikiranganje mushasha w'ubutungane Ahotemo Katihabwa maze akishikira kuraba ibiriko birabera muri iryo bohero. Ngayo rero amakuru kubiriko biravugwa mw'ibohero rikuru rya Rumonge, abaho abanyagihugu na cane bari muri iryo bohero bafise agashavu ntangere bivanye n'ibiriko birakorwa n'umuyobozi w'iri bohero Pascal Manirakiza. Ngaho rero reka mashimire mwese mwari kumwe natwe makuru n'ibiganiro ko tubashikiriza tubidusozere ngaha tubaza gusubira amakuru araza kuba agezweko.